Mwiriwe bakunzi ba Mama Kapi, ndagarutse kandi amakuru yanyu bizere ko mukomeye. Hanyuma abamagara nawe yakitse mwihangane, umuremyi wacu aratubona, mugubwe neza. Murakoze rero. Hanyuma ni Mama Kapi, ndabarandira, mwarakoze cyane ku rukundo mubandanya kunyereka kutu video nkora imisi yose. Ni dutoyi ni tugufi, jese nkundi ibintu birandira, murabizi namwe sivyo? Murambaza ati none Mama Kapi no musabazaniye iki? No musindabazaniye ibintu byoroshe cyane gutegura, ibintu byoroshe cyane, nta numwe atazi igiterwa cy'isoya. Isoya murazibona hano, izi ni soya, ariko kandi ntituza gukoresha izi soya mubona ngaha z'intete, tuzagukoresha izi isoya. Izi niyo zitarategurwa, ariko yo zateguwe bazita tofu. Tofu ni inyama ziba zakozwe mu isoya. Babantu mugwaye amadiabete, babantu mufite ingwara zitandukanye zituma mutarya inyama, baba vegetarian, abantu mutunzwe n'ibintu bitarimwo mu inyama, ndabahamagarira gukora ino recipe yacu, ino dish yacu, muzoyikunda kandi ibiryoshe cyane. Igiterwa cy'isoya kandi aho iwacu kirarimwa cyane. Rero umuntu utari bwamenye ingene utegura isoya, gusa nuko nyene ntaberetse ingene bakora ino tofu yacu, kumbure ni mwabigomba ndashaka kubibereka ingene bategura tofu, ariko uno musi nashimye gukoresha iyateguwe kwanza, sivyo none? Mama Kapi icyo kiba ari kindi kigwa. Uti rero iyi tofu yacu arizo soya, inyama zako zikozwe mu isoya, tuza kuyitegura gute? Iyi tofu yacu ndabereka, muze kugumana nanje ndabereka ingene dutegura, ariko ibyo tuza gutegura je nkunda kuyikoza. Ndakora isosi y'iyi tofu kugira ngo tuyihereza akanovera, sivyo none? Ubwo murabona ibyo tuza gukora, ibyo tuza gushiramo sibindi. Aha ni igitungurusumu, turashiramo akajinja kuko ari dukeya si byinshi. Turaza gushiramo poivro red, turashiramo ni ya orange, turashiramo ni ya green, turashiramo n'igitunguru, turashiramo broccoli, turashiramo na cauliflower. Wowe rero ushobora gushiramo ibindi wifuza, si ibyo gusa na gatomati murazi ko kadahara mu isosi. Akagakora isosi neza. Ubwo rero turakoza gukoresha na olive oil, mbega niyo nazanye hafi, muri ihangana ariko mugumane nanje ndabereka ingene dutegura zino nyama zacu zivuye mu isoya. Hanyuma turabandanya ariyo tofu. Turi kumwe rero. Nabona inyama yacu ngene imeze. Hanyuma icyo ukora urakamura, ugakamuramo aya mazi akavamo. Maze gukamura murabona ko ukuramo amazi nyine, ufata agatambara cyangwa papier mouchoir ugakuramo amazi. Murabona ko hasigaye amazi, hanyuma ugaca usigarana inyama yawe. Murabona inyama yacu ngene imeze rero ngaha. Icyo ukora uca ugenda urakata rero duto duto, urabona tugakata duto duto, intimba ntoya, ariko we biravana umwe wese uko abyumva, ariko ukase runini ntuza ngo rushe neza. Je tuma gukata dutoyi ari iby'ingenzi. Yasha projection kumenga yancanze gayemwe, singa mwangugire nkuko nanje nagize. Ushaka gukata amacube, ushaka gukata n'amatriangle ni wabigomba. Umva no kugira ngo tuze guteka agapande kamwe ukwako mu buryo bwamvuye. Murabona ko dufise uduhimba dutandukanye twama tofu yacu. Arecha tugenda dukarange, kandi dukaranga mu mavuta, ntidukaranga umva turashusha ipano yacu. Nabona ngizi inyama zacu dukuyemo muri ka gahimba. Mwabona nikaba ari kanini cyane, kaba kangana mbe ni kangana n'ikirabasha, kangana na miligrame 185.
ubwo rero murabona uduhimba tuvuyemwo, wowe ushobora gukata uko uvyumva, rero nanje nakase uko ndavyumva. Mugabo icingenzi ntugahe ibyo uba wakase byose ntugatange intimba nini, kugira ngo niwaza guteka hajya muraza kubibana tugira tujyane namwe ukugene isha neza iyo wakase uduhimba turi a little bit thin, you know, mbasha nakivuga gute, ntuyihereze intimba nini cyane kugira ngo niwashira mu ipano yacu, kuko ipano yacu banza gushuha nyene ubushuhe buze kwinjira bwinjire n'indani. Hanyuma umva iyi soya irimwe ama vitamine ateye ubwoba, sinokwicara ngaho ngo tubivuge tubiheze, cyo bari kindi kigwa, ariko umuntu utagisoya umva sinzi kweri. Mugumane nanje rero turacajanye. Hanyuma abantu ntimubake dukorera subscribe kabisa. Umva babiraba ni benshi, ndabona ko mu biraba, ariko subscribe nazo nkabona umenga zigenda, ariko se umva ndazi ko abarundi mukundana ntabwo mwakumana subscribe mba ndi kuyivugira sibyo none. Hanyuma mutange na zino video muzitange kuba bagenzi banyu muri groupe murimwo, kugira bamenye ingene bari bufungure, kuko burya ibyo ducisha mu kanwa niyo muti tuba turiko turiha nyimba tabyo muzi. Iyo uriye neza uri kuragabanya kuja kwa muganga. Murakoze rero, mugumane nanje, reka tugende kuziko ndabereke rero ingene tubitegura. Gumana nanje, muracari kumwe na Mama Okapi. Nyuma turafata ipano yacu rero, hano murayibona, gira dushire ku muriro. Ntugira umuriro mwinshi, ushira nko kuri 3 canke 4 kugira ngo ipano yacu ntishuhe cyane gose ikirenga, iba ari ifisa akariro gakeya. Hanyuma ukarindira rero ipano ikamera nk'iyumuka, atamazi atamavuta, barubimana nta mazi akenewe, nta mavuta akenewe, nta kintu na kimwe gikenewe. Icyo ukora iyo ubonye ko atamavuta arimo, atamazi arimo, iyo wanjire umutse deja yari yabitse ihanaguye, icyo ukora ninki dushiramo za tofu zacu, ugashiramo gutya, nta mavuta nta mazi ntaki. Nababwiye kugira mu si yakariro gakeya kabaho. Nkoze gutya murazi ko mwakaravye, mwambwira Mama Okapi ni yakaravye. Yes, I did wash my hands. Sinokora kumfungwa nta karavye sibyo none. Hanyuma rero tukazihereza umwanya mutoyi, turarindira. Mugumane nanje, mwabonye ko nta mavuta nta mazi. Ikindi naco izi nyama zacu mwabonye ngaha, uko muzibona ngaha murabona ko ziba ziri kutuzi, murabibona. Ubundi nta bindi birenze, ni nko gukamura amazi ari muri zino nyama zacu, tugasigarana za vitamine zose ziba ziri muri ya nyama. Ubundi kugira ngo sinzi ukuntu no bibasigura, kiretse nkeka nkoze nk'akavideo nkabereka ingene bakora iyi tofu muri za soya mwabona z'intete. Ariko nabyo nyene mubisabye, otherwise reka tubandanye dukoresha ziba ziri ready, ko je ubuzima ndagomba kubworosha. Ariko mwabisaba nta kibuza, ntabakorera abakunzi banje ko ndazi ko. Hanyuma twibandanirize mu nkore rero subscribe, ntimwibagire gukora subscribe. Muzaba mukoze kandi ndabashimira. Imana ibahezagire, iduhezagira twese nababikoze sibyo none. Turi kumwe, mugumane rero, turacarindiriye ko itofu zacu zigira gute, zishuha. Urarindira umwanya gushikaho zihindura akarangi, zikamera nka brown. Zimaze kugira akarangi kibikaranze nyene, cha tugira gute, cha dukuramo. Mugumane nanje rero. Urabona ko zimwe zamaze guhindura akabara. Ukaraba ko yahinduye akabara, kandi guhindura akabara no irikirabira urumva ingene umuhindo cyangwa se sound bitandukanye, kumva ko nyene ikwiye guhindukizwa. Umuhindo rero guta hano tumaze guhindura akabara ka golden. Aha rero nta mazi aba kirimo, amazi yose aba yamaze kumuka, murabona.
hanyuma tukaca tugenda tugira gutyo n'izi zose zisigaye. Hanyuma tuza gukora isosi ku ruhande. Mugumane nanje mama Kapi, ntiwagire gusangiza abandi ibyo mwiza please. Nanje nsangiza namwe musangiza abandi. Ego turacari kumwe. Mubone ingene zisa neza, ziba zimeze neza, kandi sinzi ko hari uwa urajya isoya zikaranze. Nimba umaze gufungura isoya zikaranze umva ntaho bitandukaniye n'izi tofu zacu tuba twakaranze nk'uko. Turabandanya rero dukarange n'izindi mpaka ziheze. Ego turacari kumwe nanje. Gutegura ya sosi yacu. Ya jinja yacu hano, shiremwo ya tungurusumu byose. Agatomate. Shiramo rimwe kugira ngo bize guhira rimwe. Hanyuma nijyamara guhira rimwe niho tuza gushyiramo za tofu zacu. Ngume hafi aracyari kumwe na mama Kapi. Gushyiramo akunyu. Hari abantu baba batarajya kunyu, uza ngo ugashyiramo utegura gutya ugashyiramo itofu zawe ugafungura, ariko hajya nihereza akunyu. N'abantu banje ubwo turashyiramo akunyu. Rero sinkunda ama vegetable aba yashaye, wenda bitetse gutya bangomba ko biba moitié cuit, ko niho uri kura so niho weza ugafungura ama proteine yawe wifuza gufungura bavuye muri zino vegetables. Nkubona zirasha ariko zimaze guhindura zimeze nk'iziravye.
nukurabisha gusa izi vegetable usigaye ngacufungura ndindire gatoyi minota n'imfunguro mu minota 20 utetse kandi ukabufunguye ngira umwanya mutoyi ziraraba neza n'itomati nizirasha ngo ziduha agasosi kameze neza acarindiriye imota neza karibu bantu banje karibu hanyuma nawe nturabe gusa ugende ubigerageze kandi igiterwa cy'isoya nukuri nimugifata iminenegwe ku bana kirongereza igikuriro bituma abana bakura neza bituma ubwonko bwabo bubaronka ama nutritive bukiyubaka neza umva isoya ni ya mbere hanyuma ama vegetable yacu yamaze kuraba yamaze gusha ndetse nkunda nababwiye ko nakunda vegetables zishaye cyane ahanini nuko itomati ziba zahiye zikampa isosi je womba ngomba hanyuma aca dushiramwo za tofu zacu rero hano kugira zifate ka kanovera kavuye muri ya sosi yacu nayo umva ndadi batuye aje mbe mwe ndabaha mwese ndabaha kuri kamera ndabaha kuri kamera ana nababwiye ko shape doesn't matter can cut them in 2 cubes nje nashize rectangle kandi ntugatinya ngo itofu zanje zacitse ngo zagize gute oya tugomba ko tuziha murabona turi kuziha inyama zacu turi kuziha arizo tofu turi kuziha akanovera gasosi it makes different ambira ngo tofu ko zitari tasty it test the ingredients you put them in ndera undi mwanya mutoyi tuce twihereza mu minota 3 gusa tuzaba tugarutse twihereze sibyo none mube hafi tofu zacu umva bimota neza honyene ndabibatuye ndazibatuye ndazibatuye muri hehe tofu zacu zahiye reka rero twarure tuzihonje muri hehe tuzihonje wow zimota neza zirasa neza va karibu 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 bantu banje karibu twihereze umva isoya zacu rero ngizi murazibona zahiye umva naya ama vegetable avanze yahiye murabona ingene bibereye ijisho biryoshe gute biramota neza umva isoya ni igiterwa ngirakamaro nukuri ntimuyirengagize mushobora kuba mutari muzi ibirimwo ibikoze iyo soya ariko ndakubwije ukuri wariye inyama y'isoya ariyo tofu ntuzigera ukenera kurya inyama ntuzigera ukenera kurya iyo fi ntacu zinona ngo wabuze ama nutritive avuye mu mata n'ibindi ifise ingaburo ikwiye indema mubiri ikwiye guhera ku bana gushika ku musaza rero nukuri muyijukire muyitegure muyihereza abana bacu tuyihereza natwe nyine abakuze
impande yo gufasha koza ubwonko abana, impande yo kubafasha mu gukura kwabo, impande y'ivyo byose ndababwiye kuba mama n'abapapa umva itera akayabagu hariya mu kigo. Ntimuyirengagize ba bantu akayabagu kaheze, ba bantu badafite inguvu, batagicumba ngo bushe, batagicumba ngo bunoge. Aha bapapa ba mama ubushake kwa mama ko ndazi ko bugenda bugabanuka uko imyaka yiterera. Mufashe isoya bizobasubiza ku murongo, sibo umwebwe gusa n'abapapa ndabahamagarira. Umva wa muvyeyi rero nkanje utegura isoya mu gikoni kugira uronke benefice kuri yo n'umupapa wawe n'abana bawe, hanyuma twibereho ubuzima bw'amagara meza. Mwari kumwe na Mama Kapi, ntimwibagire kunkorera subscribe, hanyuma mu sharing ino video na commentaire zanyu ndazikeneye. Hanyuma murakoze, mwari kumwe na Mama Kapi, bye bye. Ndabakunda, murazi ko ndabakunda kandi nzokoma ndabakunda, nama ndabibabwira. Murakoze, bye.